mwakira intasho za bene so mu izina rya Kristo Yesu. Murakoze cyane, simba kure yaha nkorera hafi, ariko nshimiye twongera ku majambo menshi tumaze kumva. Dusome hariya muri buriya butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Dusome mu gice ca mbere umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice ca mbere dusome ku murongo wa 12 n'umurongo wa 13. Havuga ngo, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Imana ishimwe. N'aya majambo y'Imana tugomba twongereko kuri aya majambo yose tumaze kumva. Muri aya majambo bakimbwira ko nzogira ico mvuganye n'ishengero, n'aya majambo numvise mu mutima ko twosangira kuri uyu muhingamo. Mfisemwo ijambo rivuga ngo ububasha butururuza ubundi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hariya Imana ishimwe. Hariya Imana ishimwe. Naha muri tribune Imana ishimwe. Naha no mu bwugamo Imana ishimwe. Ngomba tuvugane kuri iri jambo rivuga ngo ububasha butururuza ubundi. N'iri jambo dusomye hano uyu mukozi w'Imana Yohana, umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo, yanditse ariko arashingira intahe Yesu Kristo uwo ari we, ko ari umwana w'Imana, jambo w'Imana, yahoranye n'Imana kandi ari Imana. Muri aya majambo uhereye hariya ku murongo wa mbere niko habivuga, biragaragaza ko ari intahe ikomeye uyu mwigishwa wa Yesu Kristo yariko arashingira Yesu, yerekana uwo ari we. Hanyuma rero yatanguye kubabwira canke mu kwandika, yandika ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo Bibiliya itubwira ngo yari Imana. Bibiliya ishishikara kuvuga ngo vyose iyo biva bikagera, ibiriho, ivyo kw'isi, ivyo mu kirere, ivyo mu kiyaga, Bibiliya itubwira ngo vyose vyaremwe nawe. Nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Dushishikaye kuraba muri aya majambo, Bibiliya itwereka ko uwo Kristo Yesu yavuye mu ijuru akaza mu isi, aje ari umuco w'abantu. Ngo uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Nico gituma hariya twasomye rero Bibiliya tubwiye ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Imana ishimwe. Abakiriye Kristo bose bakiriye ububasha. Abamwizeye bose bahawe uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Bibiliya rero yatubwiye ngo abo nibo bizeye izina ryiwe. Imana yacu nishimwe. None ububasha ni iki? Ububasha
buratandukanye n'inkomezi canke inguvu. Inkomezi canke inguvu ni ibintu bigaragara biboneka ku muntu, umuntu aboneka ibintu ashobora guterura, ibintu ashobora gukora. Ibyo biragaragazwa n'inguvu umuntu afise. Ariko ububasha nugutegeka, nukubwira. Mu yandi majambo novuga nti ububasha ni jambo. Yesu nashimwe. Ni jambo. Birashoboka umuntu akaba afise ububasha, ariko mu bigaragara atanga uvu nyinshi z'umubiri afise, ariko afise ijambo. Twebwe rero abakijijwe canke umuntu wese yiteguriye kuri uyu mugoroba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, turafise canke twakiriye ububasha. Nawewe ugomba kumwakira kuri uyu muhingamo, ugomba kwakira ububasha butururuza ubundi. Imana nishimwe. Ubu Kristo Yesu niwe yarasanzwe ari ijambo w'Imana, kandi ubu jambo w'Imana niwe twakiriye, niwe twizeye. Nico gituma abamwizeye bose canke abamwakiriye bose bakiriye ikintu kidasanzwe, bakiriye ububasha. Imana ihabwa icubahiro cane. Ubu bubasha rero hariho igituma bwaraje mw'isi. Kristo Yesu hari igituma yaraje, kugira ngo twebwe tumwakire canke tumwizere. Ubwa mbere nuko hari haraje imbere yiwe ububasha bw'umwiza. Usomye hariya mu gitabo c'Itanguriro urabona ingene abantu ba mbere hariya mu gice ca 3 Satani yahenze abantu ba mbere. Adamu na Eva arabahenda, hanyuma baratakaza icubahiro cabo, baratakaza agaciro kabo ku bwa Satani. Imbere rero hari haje ububasha bw'umwiza bwo kuzimiza umwana w'umuntu. Hari haje ububasha buvuye kuri Satani kugira ngo umwana w'umuntu ahindure canke ahindurirwe canke yakwe ububasha yari yahawe n'Imana. Imana idufashe cane. Bibiliya rero iratwereka neza ko abo bantu bahenzwe kandi bigafata. Vyasabwa yuko rero haboneka umunyabubasha bushobora kuza gutururuza ubwo bubasha bwari bwaraje konona ishusho y'Imana. Imana yacu nidufashe. Bibiliya rero iratwereka ko Kristo Yesu yaciye aza ariwe bubasha, aza ari waje gukuraho ububasha bw'umwiza, aza ari waje kunesha ububasha bwariko burakorera mu mwana w'umuntu. Bibiliya rero yatubwiye ngo abamwakiriye bose, abakiriye uwo Kristo Yesu yarabahaye ububasha bubahindura abana b'Imana. Abo rero ngo nibo bizeye izina ryiwe. Imana ihabwa icubahiro cane. Twasomye hariya ku murongo wa 13 havuze ngo abo ntibavyawe n'ukugomba k'umubiri canke k'umuntu, ariko bavyawe n'Imana. Mbega bavutse gute? Mbega bavyawe ryari? Bavyawe n'Imana kubw'amaraso ya Kristo Yesu umwana w'Imana nzima. Dutareka amaboko duha Imana icubahiro.
Imana iragahezagirwa. N'ubu bubasha rero bwari bumanutse buje gutururuza ububasha bw'umwiza. Muri kino gikorane ndakwifurije kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Imana ishimwe. Bibiliya iratwereka neza ko kuri ubu bubasha bwamanutse buvuye mu ijuru bwa abamwakiriye canke abakiriye Kristo bahawe uburenganzira bwo gutururuza ububasha bw'isi, bwo gutururuza ububasha bw'abadayimoni, bwo gutururuza ububasha bw'ingwara kugira ngo bahinduke abidegemvya muri Kristo Yesu. Turafitaniye ubumwe n'Imana kubw'ubu bubasha twakiriye, kubw'ubu Kristo Yesu twakiriye. Byatuzaniye kuvuka ubwa kabiri, byaraduhinduriye novuga nti ubwenegihugu. Mu by'ukuri aha twese turi mu isi twitwa abantu, twambaye umubiri, kandi ku bwa Satani kubw'icyaha cyari cyaje mu isi twese twari abo gupfa rubi, twari abo gutsindwa. Ariko Kristo Yesu aje yaduhinduriye ubwenegihugu. Yesu Kristo nashimwe, yaraduhinduriye ubwenegihugu. Usomye hariya mu gice cya 3 ku murongo wa 5 haravuga muri burya butumwa bwiza bwa Yesu Kristo igice cya 3 ku murongo wa 5 havuga ngo muri burya butumwa bwa Yohana havuga ngo Yesu aramwishura, umurongo wa 5 Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Imana nishimwe. Twitwa abana b'abantu, ariko kubwo kwakira Kristo Yesu twahinduye nationalite. Twitwa abana b'Imana kuko twavyawe n'Imana. Imana nishimwe. Hariho ikintu nyamukuru cyatumye ubwo bubasha buza, cyatumye Kristo Yesu ava mu ijuru. Ubwa mbere nuko hari haje ububasha bw'umwiza, kandi nuko umuntu wa mbere canke Adamu hariho ahantu yanesherejwe. Vyasabwa ko Kristo nawe ariwe Adamu wa kabiri ahaca kugira ngo duhabwe kunesha, twakire Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana nishimwe. Adamu Bibiliya iratwereka neza ko yananiwe mu itongo rya Edeni, ariko kandi Kristo Yesu nawe yaneshereje mu itongo rya Getsemani. Imana nishimwe. Ko Adamu yananiriwe mu itongo Imana yaramushizemwo, Yesu Kristo nawe yapfukamye mu itongo ry'Getsemani kugira ngo umwana w'umuntu amwakiriye aronke ubwo bubasha bwo gushobora guhagarara hejuru y'ububasha bw'umwiza. Yesu Kristo nashimwe. Icya kabiri, Bibiliya iratwereka ko bamaze kunanirwa barose ibihano. Eva yahawe igihano cyo kubyara rushe. Izo ni ingaruka z'ububasha bw'umwiza. Ariko usomye Kristo Yesu kugira ngo ishengero rivuke, nawe nyene yabanje guca mu mibabaro. Dusome mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya mu gice ca 53 ku murongo w'10. Igitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya hariya mu kiriya gice ca 53 dusome ku murongo waho w'10. Eva yahawe igihano kugira ngo avyara rushe bivanywe n'icyaha,
ariko kandi Kristo nawe kugira ngo ishengero rivuke habanje kuba imibabaro. Umurongo w'icumi havuga ngo yamara uhoraho yashimye kumujanjagura yaramubabaje aho azotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi cyo gukuraho ibyaha, azobona uruvyaro rwiwe azoramba, ibyo uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe, abonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza, umushumba wanje agororoka azotuma benshi baheshwa ukugororoka no kumumenya. Imana yacu nishimwe. Biragaragara ko na Kristo Yesu nawe kugira ngo ishengero riboneke, kugira ngo avyare ishengero yabanje kubabazwa ku musaraba, kugira ngo tuboneke tuvuye mu rubavu rwiwe, amaraso avuye mu rubavu rwa Kristo atweze aduhindura abana b'Imana. Imana yacu nihabwe icubahiro. Hari kindi Adamu yategerezwa kurya bize uguya. Ivyo ni bihano bigaragaza cyangwa inkurikizi z'ububasha bw'umwiza bwari bwaje mw'isi. Kristo Yesu nawe Bibiri tubwira ngo ariko arasenga ari Getsemani, yatonyanga ibitonyanga binini bimeze nk'uguya rw'amaraso, ariko mu gihana abantu bari bahawe kwari ukurya umuntu arushe arinze kubira icuya. Kristo Yesu nawe yarabize icuya kugira ngo duhinduke abana b'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Adamu niwe yanduje abantu bose urupfu. Bibiri tubwira hariya mu itanguriro ngo Adamu Imana imaze kumubaza ibibazo agatsindwa, yamubwiye ngo ivu wakuwemwo niryo uzosubiramo. Ariko Kristo Yesu nawe Bibiliya itubwira neza ngo nk'uko Adamu yanduje abantu bose urupfu, niko na Kristo yanduje abantu bose ukuzuka. Harimo rero exception, ariko umuntu wese mu mwanya wiwe. Imana nishimwe. Umuntu wese mu mwanya wiwe. Kandi kindi kubw'ivyo Adamu yikwegeye gutakaza ikibanza Imana yari yamushizemo, yikwegeye gutakaza ahantu heza, itongo ryiza Imana yari yamuhaye ko azobamwo rya Edeni. Ndakunda Yesu, ndakunda Imana. Bibiliya iratwereka neza ko twebwe twaciye tuba kure y'Imana, twaciye tuja kure. Usomye hariya mu cete candikiwe Abanyefeso igice ca 2 ku murongo wa 13, hari igikorwa Kristo yaciye akora. Naho twari twagiye kure, naho abantu bari bagiye kure y'Imana, hariho igikorwa kinini kidasanzwe Kristo Yesu yadukoreye twakiriye. Igice ca 2 ku murongo wa 13 havuga ngo ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Haleluya. Twari kure, twari twabaye kure kubw'icaha. Abantu b'Imana bari baragiye kure kubera icaha, ariko noneho umva ndagufitiye iganuke kuri uyu mugoroba. Amaraso ya Kristo Yesu yaraduhamagaye, aradukura kure, aratwegeza hafi y'Imana. Nayo yatumye dusubira kuronka ikibanza. Nubwo bubasha bwaduhinduye bugatuma dusubira kuronka ikibanza mu nzu y'Imana, turi akse kuzoba mu bwami bwo mwijuru kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Imana nishimwe. Imana yacu nishimwe. Ubwo bubasha rero buva ku Mana. Hari ahantu
buserukira, hari icyo buza gukora, hari igikorwa bwatumwe. Bibiliya itubwira ngo icyatumye umwana w'Imana yishurwa ngiki, kwari ukugira ngo asangangure igikorwa c'umugwanizi. Imana nishimwe. Nico gikorwa gikomeye, nugusangangura, nugukuraho, nuguhonya, nukurandura igikorwa Satani ariko arakora canke yaje gukora mu buryo bwo konona umwana w'umuntu. Ariko ndashima amaraso ya Yesu yaje gusangangura ico gikorwa c'umugwanizi. Imana yacu iragahezagirwa. Ububasha rero buva ku Mana butururuza ububasha bwa Satani, buratururuza ububasha bwa Satani, buratururuza inama cyangwa imigambi cyangwa imihigo Satani afise ku mwana w'umuntu. Mbega bukora icyo gikorwa ryari? Iyo wemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, buca buronka ikibanza, buca buronka uburenganzira bwo gukora igikorwa cyo gutururuza igikorwa cyose Satani agomba kubaka mu mwana w'umuntu. Kabiri, ububasha buva ku Mana bunesha ububasha bw'abantu, buratururuza ububasha bw'abantu. Yemwe abantu barafise ububasha kandi bwinshi, mugabo ububasha buva ku Mana buri hejuru kugira ngo butururuze ububasha bw'umwana w'umuntu. Dusome mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa mu gice c'9. Igitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa hariya muri kiriya gice c'9, dusome duhereye ku murongo waho wa mbere tumanuke hepfo. Igice c'9 dusome duhereye ku murongo wa mbere. Ariko Sawuli akigenda afuhagira afitiye abigishwa b'umwami imihigo n'ubwicanyi, aja ku muherezi mukuru amusaba ivyete byo guha abamasinagogi Damasiko, kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo canke abagore abajana i Yerusalemu mu ngoyi. Maze ariko aragenda agira ashika i Damasiko, haza umuco giturumbuka uvuye mu ijuru umukayanganira irya nino, yikubita hasi, yumva ijwi riramubaza riti, Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Aramubaza aturinde ga mwami? Nawe ati, ni jewe Yesu uri kurahiga. Ariko va hasi ushike mu gisagara, uzobarirwa ivyo ugiye gukora. Abagabo bajana nawe bahagarara badakoma, uko bumvise ijwi ata muntu babona. Sawuli aravyuka ava hasi, maze akanuye amaso ntiyagira ico abona. Bamufata ukuboko bamushikana i Damasiko, amarayo 3 atabona, atacarya, atacanywa. Uyu mugabo Sawuli yari umugabo afise ibimuranga vyinshi. Yari umuntu afise amashure menshi, yari umuntu afise ubwenge canke ubumenyi buri ku rugezo rwo hejuru, kandi yari umwe mu bakuru bo mu Bayuda, kandi yari afise igikorwa gikomeye. Hanyuma rero ngo afise imihigo. Igihe bica Stefano, Bibiliya itubwira ngo yari umwe mu bantu bari bacunze canke bari kuri urwo rubanza rwo kwica uwo mukozi w'Imana Stefano. Yari ahagaze aho ariko araraba, ishavu riramwica canke arajingitwa, arahaguruka
ngo agenda ku muherezi mukuru asaba makete, asaba ibyangombwa, bamushirira ku ikimangu canke ikashi canke ikidodo canke umukono kugira ngo agende guhiga abantu bari mu nzira y'agakiza, abantu bakiriye Kristo Yesu, abantu bakiriye ubwo bubasha. Ahaguruka rero ajanywe n'iyo mihigo canke ajanywe n'iryo shavu kugira ngo aburizamwo igikorwa c'Imana. Mbega hari umuntu ashobora kuburizamwo igikorwa c'Imana ngo bikunde? Ari umwana w'umuntu? Ntibishoboka. Ubu bubasha rero butururuza ububasha bw'abantu. Bibiliya iratwereka neza ngo ariko aragenda apfuhagira, ageze mu nzira ahura n'ubundi bubasha buri hejuru y'ubwo yitwaje. Yari yitwaje ububasha bw'abantu. Yesu adufashe cyane. Yari yitwaje ububasha ahawe n'ababifitiye uburenganzira, ariko ubwo bwose bwari ubw'abantu. Aragenda ashitse mu nzira ari kumwe n'ingabo zimuherekeje. Bibiliya itubwira ngo ageze aho hantu abona umuco giturumbuka, umukayanganira irya nino. Kubw'uwo muco urimo ububasha bw'Imana ngo yikubita hasi. Yikubise hasi rero yumva ijwi rivuye mu ijuru ririmwo ububasha buzanywe no gutururuza ububasha bw'abantu, ngo riramuhamagara riti, Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Aho ariko arakumbagara hasi atangura kuvuga, atangura gusemerera, urindega mwami, urindega mwami, urindega mwami. Naragize ikibazo, mbega yabibwiwe n'iki ko ari umwami? Ko yari afise ivyete bikomakomeye? Yabwiwe nande ko afashwe n'umwami? Yabwiwe nande ko ariko ahigwa n'umwami? Aha hantu hari akabazo gakomeye. Iyo ububasha buje uravuga n'ivyo utovuze, urahindurirwa amateka, inkomezi zawe zirashobora guhera. Yesu ashimwe. Urindega mwami, nawe ati ni jewe Yesu uri kurahiga. Bibiliya ivuga ngo ubakoze ko azoba akoze canke azoba nkoze mu mbone y'ijisho. Nukuvuga azoba akoze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Yemwe mw'abantu mwakiriye Kristo Yesu, nagomba naguhumurize, humura. Satani nta bubasha gufiseko. Agasanga waramwakiriye neza ureme. Yesu nashimwe. Arakumbagara, ariko arakumbagara yiyumvira ingene bimeze, yiyumvira ingene bigenza. Imana imufatira, urindega mwami, ati ni jewe Yesu. Yumva abwiwe ibitandukanye n'ivyo yari yiteze. Yumva ijwi ritandukanye n'ayandi majwi yahora yumva. Yumva uwo muntu ariko amwibwiye ni shebuja canke uwo twokwita patro wababandagiye kurondera. Ni shebuja wabagiye guhiga kandi ntaboneka, ntibabonanye, abonye umuco gusa. Ni jewe Yesu uri kurahiga. None arakora iki? None arabigenza gute? None arifata gute? Ari aho hantu hariho ububasha butururuza ubundi mu izina rya Yesu. Hari ububasha buhagarika ububasha bw'abantu, buhagarika ububasha bwa Sawuli. Ivyiwe birahagarara, imigambi yiwe irahagarara. Nagomba kukubarira kuri uyu mugoroba
imigambi y'ivyaha. Umva, hari ububasha bushobora guhagarika ivyo. Hari ububasha bushobora guhagarika ivyo. Hari ububasha bugomba kukubuza iyo migabo umaranye iminsi. N'ububasha bwa Kristo Yesu, n'ububasha bwa Kristo yabambwe. Imana yacu nihabwa icubahiro. Sawuli araho aryamyaho, Bibiri tubwira ngo abagabo bariko bagendana nawe bumvise ijwi gusa, nta muntu babonye, bumva ijwi. Akanuye, agerageje gukanura ngo arabe, asanga byahindutse. Amaso yaragiye guhiga abantu b'Imana, yagiyemwe ibikaragashi, ntabona. Abanditsi bamwe n'abandi hariho ijambo bavuga aha hantu, sinzi ngira bashobora kuba bafatiye kuri uyu murongo, bavuga ngo igisata Paulo yoba yaragendana, kuko hariho mu vyete yanditseho yavuga ngo iyo bibi bikunda nari kwinogora amaso yanje nkayabaha. Bavuga ngo yoba kuva ico gihe atasubiye kubona neza. N'abanditsi babivuga bamwe n'abandi bagerageza gusorongora ivya Bibiliya. Yesu adufashe cyane. Ngo arahaguruka atabona. Bibiri tubwira ngo acamara iminsi 3 atarya. Acatangura gufata amasengesho y'ikibiriraho, ategetswe n'ububasha busumba ubundi. Atarya, atanywa, atabona. Ariko ubwo bubasha mwumva bworoshe? Mwumva ari ububasha bworoshe? Wa mugabo ntusubira kurya no kunywa, ntusubira. Si ibyo gusa, no gukanura ntusubira. Hari ububasha butururuza ubundi. Haleluya! Hari ububasha butururuza ubundi. Acabahuko baramwandaza, baramushikana ahantu aruhukira, kugira ngo abanze kwiga inzira y'agakiza, bamufashe yihane, yature, abone gukorera Imana. Umva, iyo uhagurukijwe no kurwanya igikorwa c'Imana, hari ububasha bugufata. Ububasha rero butururuza ububasha bw'abantu. Ububasha butururuza ububasha bw'ingwara. Urashobora kumaza iminsi canke imyaka myinshi ugendana ingwara nyinshi. Uyu mugoroba hari ububasha butururuza ingwara. Hari ububasha buriko buragendagenda muri kino gikorane. Hari ububasha buriko buragendagenda ahantu bushobora guhagarika imigabo y'umwansi, butururuza indwara. Ubwo bubasha tubona hano mu ijambo ry'Imana butetereza ububasha bw'abanyamareba. Burahagarika ububasha bw'abarozi. Nabo kwiyumvira ko ari bakasisa mu kuroga, nabo kwiyumvira ko bazi gutega ibintu bikomakomeye. Twarahawe ububasha buhagarika ibyo mu izina rya Yesu. Hari ububasha buriko buragendagenda ahantu. Hari ububasha buriko buragendagenda ahantu. Hari ububasha buriko burahagarika, buratururuza. Amen, 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 amen. Buratururuza ububasha bw'amareba. Umva, ndakunda Imana. Mu gitabo cyo kuvayo hariya mu gice c'indwi uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13, Bibiri tubwira ngo Mose ashitse imbere ya Farawo. Imana yari yamurungikanye ya nkoni. Bageze aho cyari kimenyetso ngo ayiterere imbere ya Farawo icika inzoka. Farawo aramwitegereza ati ivyo nibisanzwe. Nanjye ndafise abahinga bashobora gukora ibintu nk'ibyo. Ivyo nivyo uzanye, aho urazanye ibintu by'igitangaza. Hari ububasha butururuza amareba.
ububasha buri muri Kristo Yesu. Wa muntu umaranye iminsi ubwoba, humura, hari ububasha, hari ububasha uyu mugoroba. Ndumva mwema mbwira ngo hari ububasha uriko buragendagenda muri iki gisagara c'Imana. Hari ububasha ushobora guhagarika ingunza y'umwasi. N'ububasha buri muri Kristo Yesu. Amen, 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 amen. N'ububasha buri muri Kristo Yesu. Farao ngo yikora ku bantu bazi iby'amareba, nabo bazana inkoni zabo. Usomye mu isezerano rishasha havuga ngo nkuko Yane na Yambure bagwanije Mose, niho namenyeye ko abo bagabo umwe yitwa Yane undi yitwa Yambure. Ngo bagwanije Mose, niko nabo bagabo bagwanye ukuri. Baca nabo bashira inkoni zabo ngaho. Umva igitangaza c'Imana mw'abantu b'Imana. Ya nkoni ya Mose na Aroni yashizwe ngaho yabaye inzoka, ikiragenda ifata za nzoka z'abanyamareba canke za nkoni z'abanyamareba ba Farao, irazicakira. Icakira. Ndumva ububasha buriko buracakira ububasha bw'umwiza ngaha. Hari ububasha buriko buracakira ububasha bw'umwiza. Buracakira. Bucakira ya mbere, bucakira niya kabiri, buracakira, 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 buracakira. Aho nyene Imana ikibwira Mose, tibanguka, banguka, banguka ntutebe, ucutora iyo nkoni yawe. Aca arayiraha, arayitora. Haleluya! Arayitora. Ndafise ikibazo gikomeye. Birashoboka ngaha abantu basomye Bibiliya canke bize ibintu vyinshi. Ndagomba muzondondera ahantu muzobona abanyamareba nabo barasuye gutora inkoni zabo. Byarakunze, byarashobotse ngaha, mbega byarakunze. Bakozi b'Imana byoba byarakunze. Aha muri korale fanfare byarakunze, mw'ishengero byarakunze. Hari ububasha. Haleluya. Hari ububasha butururuza ubundi. Amen, amen, amen. Hari ububasha butururuza ubundi. Narakunze Imana. Bisobanura ngo baca bavayo bahitanye ububasha bw'abanyagiputa bwose, babutekeye barabutwara, baca baranduka. Munyu Imana irabaha uburenganzira baca baragenda, ariko baca bavanayo ububasha bw'abanyamareba bwose n'ubuhinga bwabo baba barabitwaye. Abantu bava mu gihugu ca Misiri namba muri ngaha, mumbabarire mvuga ijambo, n'ubu basigaye barakora imiti gusa. Muri Afrika nico gihugu gikora imiti myinshi, baracakora imiti y'abaganga, ngira baracarondeza bwabo bwaragiye. Haleluya. Hari ububasha buhagarika ububasha bw'amareba ngaha muri iki. Naho babazanya amareba ahantu, umva ububasha bugufate mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Ububasha butururuza ubundi. Amen. Aha mubona abakozi b'Imana, abavyeyi bacu begeranije abantu ngo bababwire ijambo ry'Imana, nukugira ngo umuntu wese yakira ubu bubasha tuzobone kuba mu bwami bwo mw'ijuru. Dusome umurongo umwe nje nsozera. Dusome hariya mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 16, dusome ku murongo wa 15 ku murongo wa 16. Igitabo cyo Kuvayo igice ca 15 ku murongo wa 16. Igitabo cyo Kuvayo igice ca 15 ku murongo wa 16 havuga ngo ubwoba no gutinya bizobafata, ububasha bw'ukuboko kwawe butumye bazoja
bazojunja nk'ibuye gushitsa abantu bawe bazorenganira ewe uhoraho gushitsa abantu wiguriye bazorenganira. Amen. Ndasubiramwo, ubwoba no gutinya bizobafata, ububasha bw'ukuboko kwawe butumye bazojunja nk'iki, hariya nk'iki, hariya bazojunja ngo butumye bazojunja nk'iki. Mbega aba bantu bazojunja ni bande? Mbega aba bantu babwirwa bazosigara bajunja ni bande? Bari bandega yemwe abanyamareba bazosigara bajunja nk'ibuye, abanyabyaha batihanye umunsi inzamba ya Kristo Yesu izovugira bazosigara mw'isi bajunja nk'ibuye, kugeza abantu b'Imana abakiriye Kristo Yesu bazorenganira, kugeza abantu Imana yiguriye ku musaraba hamwe Kristo Yesu yasanze amaboko hejuru y'isi akavuga ati byose birarangiye, kugeza bose bahejeje kurengana, bahawe uburenganzira bwo kurengana, abaje kumwakira bazosigara bajunje nk'ibuye. Ninde uyu mugoroba yumva tububasha? Ndagomba bumwe mbemu mwese muhaguruka imbere y'Imana, mwese muhaguruka imbere y'Imana, tugomba dusenga Imana. Muhaguruka imbere y'Imana mwese. Umuntu yumva ati ndagomba kumwakira Kristo Yesu nk'irya mbere mu mutima wanje, turamuhaye kaze. Kandi hari uwundi muntu yumva ati nanje ububasha maze iminsi bwatosekaye muri jewe. Hari ububasha, naho hari ibintu utunze mu nzu, naho hari ibintu ugendana, naho hari ibintu wanyoye, naho hari ibintu wakoze, Yesu ari hano. Yesu ariko aragendagenda. Yesu hari igikorwa agomba gukora. Yesu agomba gutabara. Hari inkomezi zitangaje mu maraso ya Yesu, hari inkomezi zitangaje. Turaguhaye kaze. Mbega ntugomba guturwa ibyaha, hari Imana ingendera uyu mugoroba, hari ububasha bugomba kukubohora, hari ububasha bugomba kugutabara. Upfukama nyene ku munsi w'ejo uzoze wiganira abakozi b'Imana bagusengere. Haleluya. Zitangaje umaraso, hari tugomba dusenga Imana. Bambwiye ngo senga Imana, ariko numva mwema kingobera umuntu wese ahari, n'uri mu mihana kure, n'uwo bahitanye icupa ry'inzoga urishire hasi aho nyene. Tugomba dusenga Imana. Mana data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo, haleluya, turagushima. Ni wewe Mana yacu, ni wewe mahoro yacu iyava kagera. Amen.
turagushimiye kugendeye abantu bawe umugoroba. Aba bantu barakeneye imbabazi, aba bantu barakeneye gutabarwa. Umuntu wese arakeneye kwakira ububasha kugira ngo yongere kumva Imana ivugana nawe. Natwe turabasengeye, umuntu wese umubaharire, umuntu wese umutabare, umuntu wese umugendere, umuntu wese uvugane nawe, umuntu wese umuhe kukwakira bivuye mu mutima. N'abapfukamye mu mihana yabo, n'abapfukamye ku isoko, n'abariko baragendagenda mw'ibarabara, n'abariko bavugira mu mutima ngo Mana ngirira ikigongwe ndi umunyabyaha, ngirira ikigongwe umuntu wese umurabana ijisho ry'imbabazi umutabare. Turagushimiye kuko zivyo mu izina rya Kristo Yesu mwami, amen. Nuko abataravugana n'abakozi b'Imana mushira amaboko hejuru. Umuntu afise ikintu yumva yovugana n'abakozi b'Imana shira amaboko hejuru. Hanyuma rero namwe abakozi b'Imana itegereza ari amaboko muke mubasangayo, mubasange hari yagorora rwose, bababone, babashikire, babafashe. Ububasha bw'Imana bugomba kugukura mu ubwo bwoba, bugomba kugukura mu ubwo bwoba. Hari ibiguteye ubwoba, hari ibiguhagaritse umutima. Imana iri hano kugira ngo muri uwo mutima wawe kure mu bwoba, igushire mu inkomezi, igushire mu kwizera. Haguruka muze tubasengera Imana, muhaguruke muze tubasengera Imana. Nabo baba bari muri tribune muze tubasengera Imana. Ububasha bw'Imana tubutahana no munsi, kuko umuntu wese yamwakiriye yamuhaye ububasha. Tugomba dusenga Imana, ubwo bubasha bwigaragaze ku bagwayi, bwigaragaze kuri bya bibazo. Tugomba rero dusabe hano Secretary General shike hano abasengera Imana. Mwami wacu Yesu Kristo turagushimiye cyane, ijambo ryawe rirahambaye kandi iri jambo niryo wabonye kuri kwe kuvuga hano Mwaro. Abantu bose iyo bava bakagera atagutoranya ku butoni, iyo bakwakiriye ubaha ububasha bagacika abana b'Imana, ibya kera bikaba bishize, ubwoba bwa Satani n'abadayimoni bugatsindwa. Ego muri hano rero kugira ngo ububasha bwawe bwongere bugaragare. None rero ano mavi aje imbere yawe, harimwo mu mitima yabo ijambo rivuga ngo turizeye Kristo Yesu yapfuye akazuka, yadupfiriye ku musaraba, imishishago yiwe niyidukiza, kandi twavuye mu bise byiwe. None rero no mugoroba genda hano hantu, genda Yesu, genda naba umuntu afise ukwizera wese umubwirira ijambo rivuga ngo bikubere uko ugenda wizeye. Izi ngwara zirafashwe mbiri, ububasha bwa Yesu burazikubise mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Genda hano hantu mwami, abamaze iminsi bafise ibisata, abantu abaganga babwiye ngo ntibishoboka, hari ijambo rindi rice rifise ububasha bundi rivuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka, ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Uno mugoroba abafise ingwara zitwa ngo ntizikira, mu izina rya Yesu zirakize, mu izina rya Yesu zirakize. Wangwara baturakwatsa ububasha usubiriye wajuva, naho cyo bari igitero c'abadayimoni. Turagukankamiye kubw'umusaraba wa Yesu, uve mu mubiri wa mwene data yidegembye. Uno mugoroba wo gushimira Imana, abantu biyawe mwami bidegembye, kandi naho harimo ibimuga, naho harimo batabona, naho harimo impumyi nizibone mu izina rya Yesu. Ububasha bwawe bugendagende hano hantu mwami, kuko ko warureje no musi ni kuri nikuzokwama ibihe bitazoshira. Mwami turakweretse imitwaro, ibintu bimeze nk'imisozi, imisozi iri imbere y'abana b'Imana. Reka icika ibiyaya muri kano kanya tugisenga, umuriro w'Imana nutibuke, utongore
Imana butururuza ubushobozi bw'abadayimoni n'impwemumi ko buri hano. Reka dusengera aba bantu, Imana ibagirire neza. Mbega mwebwe mufukamye murizeye? Mwebwe mufukamye murizeye? Imana ibahezagire cyane. Saba umwongere wa mbere mukayamushike hano abasengera Imana, ariko twese batanirize hamwe senga Imana. Yesu Kristo, ijambo ryawe ryavuye mu kanwa kawe, wavuze ngo nahawe ubushobozi ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Ububasha bwawe ni kuzimu burashikayo bukabohora imbohe ziboheweyo. Ububasha bwawe burarema ibitariho bikabaho. Ububasha bwawe burahagarika ubushobozi bw'umubi, ubushobozi bw'umwiza bwose bugahagarara. Ububasha bwawe mwami, haleluya, bwaraciye inzira mu kiyaga. Ububasha bwawe mwami, bwarafashe mpiri ubushobozi bwa Yane na Yambure. Ububasha bwawe mwami nibwo buhagarika imizimu. Ububasha bwawe mwami burarema ibidahari. Haleluya, turanezerewe uyu mugoroba mwiza duhawe w'umwiherero n'ijuru. Turanezerewe mwami uyu mugoroba si ubusa, oya. Haleluya, umugoroba w'imbabazi z'Imana, umugoroba w'ubuntu bw'Imana. Turumva ububasha bwawe Mana muri iki kibanza, turumva kuri hano, turumva kuri kuratembera, turumva Mana ububasha bwawe ko buriko burakora. Uhabwe icubahiro Yesu. Ngaba abantu bawe mwami baciye bugufi imbere yawe, bafise ikibazo kimwe Hana yari afise, ariko Eri amaze kumurambika kw'ibiganza, biganza by'umukozi w'Imana, biganza bihamagara ijuru rigakora. Amena, natwe turabarambitse kw'ibiganza mwami, kumwe Eri yagira. Turasabye mu izina rya Yesu, izina rihambaye, izina rihambaye, izina ritangaje, iri zina rikora igikorwa kuri uyu mugoroba mwami. Ububasha bwawe butwikira aba bantu mwami. Haleluya, mu izina rya Yesu. Uraba intambamyi kuri aba bantu, intambamyi yababujije gusama nk'abandi, intambamyi yugaye mwami ibitereko byabo, mu izina rya Yesu. Intambamyi muri aba bashinga ntahe, muri aba bagabo, turasabye Mana ahabuze imisemburo yireme muri bo, mu izina rya Yesu. Ahari intambamyi yose mwami, mu izina rya Yesu. Ahari intambamyi y'ibisigo, ahari intambamyi y'imizimu, ahari intambamyi y'abadayimoni, ahari intambamyi y'imiryango, turasabye ngo uyu mugoroba babohoke Mana. Ubagirira ubuntu, ubagirira ubuntu, ubagirira ubuntu. Ububasha bwawe Mana bureme bisha, ububasha bwawe buhindura amateka, ububasha bwawe bukore Yesu, ububasha bwawe bwururuke kuri aba bantu, ububasha bwawe mwami, ububasha bwawe Yesu, ububasha bwawe bukore. Urakoze mwami, tuzonezerwa twumvise ibishinga naye mwami. Y'abantu wagiye ugirira neza kuri uyu mugoroba, bazoshinga intahe ati twarabonye Imana muri ca gikorane, ati twarabonye Imana. Uhabwe icubahiro Yesu, turabigushimiye kuvyumvise kandi ubishize mu mwihwezo, ni mu izina ryawe ryera, amen. Nuko